Shalom shalom bakundwa ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni mwene so Nsengiyumva Herve agarutse muri cya kiganiro cyacu ciza dukunda ijambo. Turi mu gice c'umunani, tugeze ku gice c'umunani ciki cigwa turiko turiga citandukano riri hagati y'isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Turacariko turagenda turaba dusanisha ibiri mu isezerano rya kera tubona ko cari igitutu c'ivyo mu isezerano rishasha. Mu itandukaniro tuzoginjiramwo neza tumaze gusoma rya sezerano vy'ukuri Imana yasezeranye n'Abisirayeli ku musozi Sinayi. Mu kiganiro giheruka murazi yuko twako turaganira kuri Yakobo, kandi n'ubu turamurangiriza ko tumusanisha nawe na Yesu. Turabona ngo Yakobo yakiranye na marayika, hanyuma marayika aramaza ngo witwa nde? Nitwa Yakobo. Acambwira ngo ntuciswe Yakobo ukundi, ariko uzokwitwa Isirayeli, ngo bisobanura waniganye n'Imana n'abantu akanesha. Tuca turaba rero amajambo Isirayeli mbega itwigisha iki? Twarabibonye. Ubu naho two turaraba mbega uwo ninde wundi tubona yabaye nka Yakobo, yaniganye n'abantu akongera akanigana n'Imana. Twarabonye kunigana n'Imana, turabona Yesu Kristo ingene yaniganye n'Imana mu gukora ubugombe bw'Imana, asaba kubwo bugombe bw'Imana kito bitomubako imibabaro, mugabo mu nyuma agasendwa, mu nyuma akemera akavuga ati nyamara ntibibe uko ngomba, bibe uko wowe ugomba. Mbega iyo Yesu Kristo adashitse ubugombe bw'Imana bwo kuducungura, jewe nawe tuba turabande. Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo ko yanesheje, kandi uko kunesha kwaduhesheje ubugingo budashira, kwaduhesheje agakiza jewe nawe, kwaduhesheje kwemerwa n'Imana. Imana ibihererwa icubahiro. Hanyuma turabona ikigira kabiri, mbega Yesu yaniganye n'abantu gute? Reka dusome Petero igihe mpwemu yera amanukira abo bari kumwe mu gice cya kabiri, atanguye kuvuga yahereye ku majambo ameze gute, niyo aca twereka uburyo umwami wacu Yesu Kristo yaniganye n'abantu. Ivyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 22 gushika kuri 24. Ivyakozwe n'intumwa 2:22-24 aravuga ngo yemwe Bisirayeli, Yesu w'i Nazareti yari umuntu yashingiwe intahe n'Imana mu bitangaza, utwumiza n'ibimenyetso Imana yamukoresheje muri mwebwe, nk'uko ubwanyu mubizi. Uwo Yesu yatanzwe mu maboko yanyu kubw'umugambi Imana yari yarateguye kuva kera. Yatanzwe mu maboko y'abantu, sivyo? Kubw'umugambi ariko Imana yari yarateguye kuva kera, maze namwe mufashijwe n'abanyakibi n'abanyamahanga mumwica, mumubamvye ku musaraba. Intambara yagwanye n'abantu bamwishe bazi yuko bishe umugambi w'Imana, mugabo ntibamenya yuko bashikije ahubwo umugambi w'Imana. Ngo mwaramwishe mumubamba ku musaraba hamwe n'abanyakibi b'abapagani b'Abaroma, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, imukura mu vyara vy'urupfu, kuko bitashoboka ko urupfu rumugumya. Intsinzi ya kabiri umwami wacu Yesu Kristo yanesheje abantu nuko bamwishe bibaza yuko ivyamuzanye birangiye, ahubwo ntibamenya yuko bashikije ubugombe bw'Imana, ntibamenya yuko bashikije umugambi w'Imana. Imana ishime yuko uyo Yesu Kristo yapfuye, abantu baramugwanije, bagwanya ubutumwa Imana yari yamuhaye ngo yaje mu biwe ntibamwakira, ariko Imana ishime ngo bamwakiriye bose yabahaye kucika abana b'Imana, ngo nibo bizeye izina ryiwe. Yohana igice ca mbere umurongo wa 11 na 12 niho hatwereka ingene ngo yaje mu biwe mugabo biwe ntibamwakira. Uretse no kumwakira baranamugwanije, uretse no kumugwanya nibo bamushize mu maboko y'abanyakibi kugira ngo abambwe apfe. Murazi ko babahitishijemo hagati ya Baraba igisuma na Yesu uwo bo barekurira bagahitamwo Baraba. Ivyo byose babikora bazi yuko bariko barahana Yesu kugira ngo apfe, bavuga ngo ararogota ku mategeko, bavuga ngo agwanya le patriarche canke agwanya ivyagezwe vya Musa, akagwanya
n'abasogokuruza Aburahamu. Ariko ivyo vyose barabikoze bibaza ngo bagwanyije Yesu, ntibamenya yuko bariko barashitsa umugambi w'Imana. Kandi Imana ihabwa icubahiro kubona uyo mugambi barawushikije, baramwica bibaza ngo arapfuye, ariko ku munsi ugira gatatu arazuka. Iyo niyo ntsinzi tubona Yesu yagize ku bantu. Urupfu bari bamuteguriye ntigwashoboye kumugumana. Inyuma y'iminsi 3 yararunesheje, kandi iyo ntsinzi ntiyabaye kubwiwe, ni intsinzi yabaye no ku bwacu abamwizeye. Yaduhaye kwitwa abarushishaho kunesha canke plus que vainqueur. Nukuri intsinzi Yesu Kristo yaronse yayiduhaye twebwe tutarinze kugwana, mugabo twizeye ico yakoze ducika abarushijeho kunesha, kuko twahawe intsinzi tutanesheje. Iyo ntsinzi rero Yesu Kristo yagize ku bantu, natwe yaradushikiriye, kuko mu rupfu rwiwe niho turonkera ubugingo budashira. Ivyo mbega vyagarukiye ngaho? Oya, yarashikije ubugombe bw'Imana. Reka turangirize muri iki cyanditswe kiri mu ba Filipi igice ca 2 kuva ku murongo wa 6. Turabona ivyo bintu bibiri vyose uko ari bibiri. Turabona ingene yagwanye no gushitsa ubugombe bw'Imana, n'ingene yanesheje abantu, hanyuma nico vyamuhesheje imbere y'Imana. Abi Filipi 2 umurongo wa 6 gushika ku murongo wa 11 haravuga ngo we naho yari Imana. Ico ni cambere, ntiyigeze abona ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Yari kumirako kugumana icubahiro ciwe nk'Imana, mugabo mu gushitsa ubugombe bw'Imana yarasize icubahiro ciwe, agishira ku ruhande, ubumana bwiwe abushira ku ruhande, ahubwo ngo yiyambuye ubumana bwiwe, yambara ishusho y'umugurano, acika uwusa n'abantu, kandi amaze kuboneka mu ishusho y'umuntu yicisha bugufi. Uko kwicisha bugufi niko kwamuteye kwemera kwicwa n'abantu, kandi yari afise ububasha bw'uko ahubwo we yari kubica. Yicisha bugufi, aragamburuka gushika no ku rupfu. Abantu baramwica, aremera gupfa gushika no ku rupfu, ngo mbere urupfu rwo kumusaraba, urupfu rubi rwo kumusaraba, urupfu rwo kumusaraba rwa rupfu ruteye isoni, rwakatigwa canke rwacigwa abanyakibi, ruhebwa muri sosiyete canke mu gihe c'Abaroma. Abo badesida canke abo bacira urubanza rwo kubambwa ku musaraba babara abanyakibi bakomeye bananiranye, nka kurya yabambwe hamwe n'ibisuma bibiri. Murabizi yuko ku musaraba ari kumwe n'ibisuma bibiri, ni ukuvuga ngo bari abantu baruhebwa, baciwe muri sosiyete canke mu kibano. Umviriza rero, ivyo vyose amaze kwemera gupfa urwo rupfu rubi vyose yabikoze, akanigana n'Imana, akanigana n'abantu, il a été récompensé, yararonse impera. Iyo mpera turayibona umurongo w'9 hakavuga ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, imuha izina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo mw'izina rya Yesu amavi yose azapfukame, araye ivyo mw'ijuru, araye ivyo kw'isi, n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature ko Yesu Kristo ari umwami, kugira ngo biheshe Imana Data icubahiro. Inyuma ya vyose umwami wacu Yesu Kristo izina ryiwe ryashizwe hejuru y'andi mazina yose. Inyuma yo kugwana n'Imana, yo kunigana n'Imana mu gushitsa ubugombe bwayo, n'inyuma yo kunigana n'abantu akanesha urupfu na kuzimu, yahawe izina risumba ayandi mazina yose. Imana ihabwa icubahiro. Petero niwe yavuze ngo nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamo atari izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iryo niryo zina rikwiriye icubahiro n'ishimwe, kandi niryo zina turongeramo agakiza. Umwami Yesu Kristo abahezagira, abagirire neza. Murakoze, tuzosubira.